Yesu nashimwe cyane bene data muri kumwe na mwene so Pasteur Nshimirimana Prime dukorera imirimo ya misi yose muri Carmel Church mu Kamenge kujya 14 ego ndumupapa umugore umwe abana batandatu hama uno munsi turi ngaha kuri runo rubuga rwa televiziyo Heritage TV dushima ubwa mbere by'umwihariko ku kanya badutijije dushima Imana yo yabikoze ikavyemeza ko tubaho kuri uno munsi hama dushima kandi yuko namwebwe muri amahoro twagomba dusangira ijambo ry'Imana rifatiye mu gitabo Paulo yandikiye abaroma mu kigabane ca 12 kuva umurongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri ni cigwa twise dutanga imibiri yacu ku Mana turasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza jambo ry'umutwe riravuga riti ubugingo bushasha umurongo wa mbere uravuga uti nuko bene data ndabahanura kubwo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi umurongo ugira kabiri ugira uti mushushanywe n'ivyo iki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba n'ivyo vyiza bishimwa bitunganye gose dusenge turagushimiye mwami Imana ijambo ryawe n'ububasha waremye vyose ukoresha ijambo kandi vyose bihera mu mpwemu rero jambo ryawe ni ryambara umubiri tuzi yuko mwami Imana nziza ijambo ryawe rivura rigakiza rikabohora rigakura abantu mu nshayo y'ivyaha rikabazana mu kugororoka ndetse ribakura mu bupfu rikabazana mu bugingo budashira rero turahamagaje muhemu yera aganze rino jambo ku muntu wari we wese aza kuyumva ari kurikire byinjiye mu gutwi rishika ibwina mu mutima rishika ibwina mu bwenge ndetse rimukorere uwari we wese intahe zikurikire tuvuga tuti Yesu nashimwe ni mwizina rya Yesu Kristo bisene tubizigiye ko vyabaye amen rero muri kino kigabane ca 12 uyu murongo wa mbere n'uwa kabiri nagomba tugende buhoro buhoro kugira dutahure ivyo turiko turasoma kugira tubitahure neza na neza nagomba tugende ku murongo umwe dusoma mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye abitesalonika ikigabane ca 5 umurongo wa 23 kugira turabe ikintu kindi tuza gukoresha muri rino jambo ry'Imana tugomba dusangire twigishanya kandi ndazi yuko riza kudufasha gose haravuga hati kitabo ca mbere Paulo yandikiye abitesalonika kigabane ca 5 umurongo wa 23 haravuga hati kandi Imana nyena amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri vyose impwemu yanyu ubugingo umubiri vyose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira haleluya amena aha ntanguriye kuri uno murongo kugira nsigure kuri iki gitabo c'abaroma ico Paulo yandikiye abaroma ntanguriye kuri iki kugira twumve yuko gutanga imibiri yacu siki kibibiri tubona duhere ku ntango yuko umwana w'umuntu agizwe n'ibintu bitatu tumvise ngaha nyene mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye abitesalonika kigabane ca 5 umurongo wa 23 aradonda ibintu bikuru bikuru
aravuga ikintu gifatanye n'umubiri, aravuga ikintu gifatanye n'ubugingo, aravuga n'ikintu gifatanye n'impwemu. No kuvuga umwana w'umuntu uko aremwe, uko Imana yamwitondeye ubwa mbere mwitanguriro niho tubibona, aho yarema umwana w'umuntu imurema ifasha ivu, ndetse ibindi byose yakoresheje ijambo, ariko igeze ku mwana w'umuntu ikoresha intoke, irafata ivu, irabumba, imaze kubumba itereka ngaho. Icyo nicyo twita umubiri. Kandi nikijya nyene twama dusoma mu jambo y'Imana nko muri Yobu, dusangamo bavuga bati navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubira mu nda y'isi ndi gusa nyene. Rero bisigura yuko iryo vu ari wo mubiri uzosubira kandi hariya. Icyo ni cambere. Icya kabiri kirafatanye n'impwemu. Muri ico kigabane nyene cahariya mu utanguriro, aho Imana iriko irarema, yafashe uyo mwana w'umuntu imaze kumurema itereka ngaho, iramuhumekeramo. Yari imaze kumuha rero ikintu cyitwa ubugingo. Ni mpwemu rero turiko turavuga ngaha. Kuvuga umuntu agizwe n'umubiri, kagigwa n'impwemu, hama akashigwa ko ikindi kintu kigira gatatu cyitwa umushaha. Aha muri Bibiliya y'ikirundi n'ibitomoye neza bako berekana ngo ubugingo, ariko n'umushaha ni ikintu gifatanye n'ibigumbagumba vyose, ni ikintu gifatanye n'ivy'ubwenge vyose. Ibintu bitatu rero bwa mbere bigize umwana w'umuntu, hariho impwemu ariyo yamivugana n'Imana. Icya kabiri ni ikintu gifatanye n'umubiri, hanyuma nigifatanye n'umushaha. Rero aha mu Baroma bariko baduhimiriza iki? Bako baduhimiriza bati nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kugira ikimazi. Uyo n'umurongo wa mbere. Gutanga umubiri ntitwobigereranya yuko naho twabitandukanyije yuko ari ibintu bitatu, yuko twotanga kino kizobora. Nukuri n'Imana niyo cakira, ntigikeneye. Fata karorero ku makete ya kera haba hariho ikintu cyitwa envelope itekera ibindi vyose, hama hakacakurikira ikintu cyitwa urupapuro, ko bwa gatatu hakacakurikira zinjyanyandiko. Zijyanyandiko mu bisanzwe nizo nkuru, kuko envelope umuntu amaze kuyugurura atoye mu rwa rupapuro yarashobora no gushibura iyo envelope. Iyo envelope ndiko ndayigereranya niki? N'uyu mubiri wacu. Uyu mubiri nyene tubona usubira mu ivu. Hama zijyanyandiko ndazigereranya n'impwemu kuko nizo ziba zifise akamaro kanini. Hama rujya rupapuro ndashobora kuba ndiko ndarugereranya muri kano kanya nico kindi gifatanye n'umushaha. Kandi karorero turashobora kurabira mu buhinga bwa none bwa buri munsi twama dukoresha muri bino binjana, bufatanye n'ikintu cyitwa itelefone. Telefone yafise kijya kintu cyo hanze bita uzingi. Kijya kirashobora no kumeneka. Turazi bamwe bafise amatelefone umufuniko wavuye ko akantu kamenetse ko hanze, ariko ikabandanya ikora. No kuvuga ico nico twokwita nk'umubiri ugaragara. Hakaca hakurikira ijya moteri y'indani. Ya moteri y'indani nayo twoca tuyifata nk'umushaha, ariko igikuru ca vyose kugira ikore hateza kuboneka ikintu citwa carte SIM. Iya carte SIM niyo iguha umurongo, niyo guha ikintu bita rezo ko bakoresha via internet, niyo iduha ikintu citwa connection. Rero muri make iya carte SIM niyo twogereranya nk'impwemu. Haleluya. Ni inyigisho irimo ubwenge, ariko tugiye turakurikira buhoro buhoro, ndazi yuko mpwemu yera
aza kudufasha tukavyumva tukabitahura. Rero ngaha mu Baroma turiko turavuga tuti ngo dutange imibiri yacu, Imana iduhimiriza dutange imibiri yacu. Paulo mpwemu yera ariko aramukoresha avuga ati ni dutange imibiri yacu. Imana ntiyari ikeneye iyo mibiri yuko nyene yindi izobora, yari ikeneye yuko ivyo vyose bitatu bikurikira nico kizobora, na cane cane iyo mpwemu ko ari izoronka ubugingo budashira. Haleluya. Rero ico nizere yuko twagitahuye neza, kuko ari ico citwa urufatiro ku bw'uno munsi, twibukanya yuko icigwa cacu kivuga giti dutange imibiri yacu ku Mana. Muri uyu murongo wa mbere rero turashobora kubona amajambo makuru makuru. Jambo rya mbere no gutanga imibiri. Gutanga imibiri muri kano kanya jewe navyisiki, navyise gupfa kucaha. Umuntu atanga umubiri ku Mana yiwe kuko aba yapfuye kucaha. Kuva umwana w'umuntu mu gitabo ca mbere, mu gitabo c'itanguriro, kuva mu kigabane ca kabiri n'ica gatatu, aho umwana w'umuntu yacumura, yaciye aganzwa n'icaha, aganzwa na Satani. Uko biba bimeze kose, Paulo abivuga neza, ndifuza gukora ineza ariko nkasanga ibibi vyanyitangiye imbere. Rero gutanga imibiri yacu ku Mana nta kindi biba bigamije gupfa ku caha. Turashobora kubisoma nyene ngaha muri iki gitabo c'Abaroma ku kigabane ca gatandatu ku murongo wa 11 ukadufasha, n'uwundi murongo wa 13. Abafise Bibiliya babisanga ku rupapuro rw'190. Naho nyene ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Mube ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko ko muriho muri abo Imana muri Kristo Yesu. Gufa ku caha niyo jambo nari nkeneye. Ku murongo wa 13, kandi ntimugahe icaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko muyishikanire Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Aha ijambo ryo gutanga imibiri yacu riragaruka, gupfa ko cari kagaruka, kugira iyi mibiri yacu ikoreshwe n'Imana. Imana irera, Imana izira kanenge, izira icaha. No kuvuga tuyihaye imibiri, tuba twayihaye imibiri yapfuye ku caha. Nico kintu ca mbere nagomba dukuremwo ngaha muri ino nyigisho. Gupfa ku caha, gutanga imibiri yacu bingana no gupfa ku caha. Ikindi kintu kigira kabiri, ibimazi bizima vyera bihimbara Imana. Ibimazi tubitanga ryari? Tubitanga iyo turiko turahimbaza Imana, iyo turiko turavuga ivyo bukuru bw'Imana, iyo tunezererewe Imana, iyo turiko turashimira Imana, iyo turiko turayininahaza, tuvuga ivyo bukuru bwayo, tuvuga iri neza yadukoreye canke yakoreye abandi bantu, twebwe turi ivyabona. Haleluya. Ivyo reka navyo nyene tubirabe mu gitabo ca Yohana ikigabane ca 4 umurongo wa 24. Yohana ikigabane ca 4 ku murongo wa 24. Yohana ikigabane ca 4 umurongo wa 24. Abafise Bibiliya turi ku rupapuro rw'117, naho turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni impwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Hariyongereye irindi jambo rimwe, ukuri. Ariko ngo burya ni Imana ni impwemu, naco gituma yaduhumekeyemo impwemu turonka ubugingo muri ca gitabo c'itanguriro iri kirarema.
n'abayisenga boyisenga mu mpwemu. Usenga mu mpwemu ryari? Usenga mu mpwemu iyo wejejwe, iyo uri inziracaha, wapfuye mu caha. Gupfa mu caha si ukuvuga ngo ntukigwamo, urakigwamo ariko nturi umunyavyaha. Urashobora gukora icaha kuko wakiguyemo, ariko nturi wa undi yama mu vyaha atitahura. Hari ukigwamwo ubwo nyene akacavuga ati Imana mbabarira, uwundi nawe akabona yuko ari ubuhizi. Rero bariko bavuga uwosenga Imana kuko Imana ari impwemu, yo yisenga mu mpwemu. Natwe twavuze ku karongo ku cambere twatiza gufata yuko ari gutanga imibiri yacu, ari gupfa ku caha. Ubwa kabiri tuko tuvuga ku ibimazi bizima vyera bihimbaza Imana. Tuyihimbaza turi mu mpwemu kuko nayo nyine ari impwemu. Nayo kuyihimbaza turi mu mpwemu no gupfa ku caha. Nico gituma imbere y'isengesho ryaryo ryose twama twiyeza, tugafukama, tugacurika umutwe hagati y'amaguru, tukakubita inkoro hasi. Hari abakumbagara hasi, hari abaduga no ku musozi bakabanza gusaba Imana imbabazi, hanyuma bakabona kuduza isengesho. Bakeneye ubwo busabane n'Imana, bakeneye kwezwa, bakeneye yuko iyo mpwemu yabo ipfa ku caha ubugira kandi. Ikindi kigira gatatu twagomba kubona kuri uyu murongo wa mbere, kivuga ku kintu citwa kuyikorera kwacu kogira ikimazi. Ugukora kwacu kugira ikimazi. Tusubiremo tuwusoma umurongo muwumve neza. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kuzogira ikimazi. Burya kumbe hariho gukora gasanga uriko urakora ibitagira ikimazi. Kubera iki? Waje gukora udahimbara Imana, waje gukora utapfuye ku caha, waje gukora utatanze umubiri wawe nk'ikimazi imbere y'Imana. N'umubiri wikoreshereza ivyo wishakiye ukawutwara aho wishakiye, ariko Imana ikwidusaba yuko twokora ivyo bintu, gutanga imibiri yacu twapfuye ku caha kandi dutanga nk'ibimazi, twisenga mu mpwemu kuko nayo nyine ari mpwemu. Hama ikindi gikurikira ivyo bica bituzanira iyindi nyungu nininya, niko kuyikorera kwacu kozana ibimazi. Navyo tubisanga muri Petero, mu gitabo ca mbere Petero yanditse kabane ca kabiri umurongo wa 25. Reka dusome naho nyene twumve ifatiro y'uyu murongo ico naho nyene uza kudufasha. Abafise Bibiliya ni ku rupapuro rw'amajana 290, urupapuro ni Petero wa mbere ikigabane ca kabiri umurongo wa 25, urupapuro rw'amajana 299. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Kuko mwari muzimiye nk'intama, ariko noneho mugarutse ku mwungere w'ubugingo bwanyu, ari we nyene abujejwe. Abapfuye ku caha biragaragara neza na neza ko baba bagarutse kwaducunguye, ari we Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Tugende ku murongo wa kabiri. Umurongo wa kabiri wo mu Baroma ikigabane ca 12, kuko niryo jambo ry'ifatiro. Baroma ikigabane ca 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri turasoma ubugira kandi mu izina rya Yesu Kristo, ntimushushanywe n'ivyo iki gihe, yamara muhinduke gose mugire imitima mishasha, kugira ngo mumenye neza ivyo Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa
bitunganye gose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Muri uno murongo turabona Imana idutumirira ikoresheje mpwemu yera agaca kuri Paulo, nimushushanywe n'ivyo iki gihe, yamara muhinduke gose mugire imitima mishasha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Aha naho tubona ubwa mbere ico twokuramo muri uyu murongo wa kabiri, ntidushushanywe n'ivyo iki gihe. Navyo ijambo ry'urufatiro twokwitiza kugira tubibone, twogenda mu Bigalatiya ikigabane ca mbere umurongo wa 4. Ku bafise Bibiliya ni ku rupapuro rw'232. Nasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi c'ubu, nk'uko Imana yacu yagomvye niyo data wa twese. Haleluya. Mu gihe Paulo yandikira abo muri ico gihe Abigalatiya, vyari bimeze nk'ubu, nta bihe bitagenda bimera nabi. Hariho benshi bo kubibwira bati burya Paulo mu kwandikira Abigalatiya yarazi ingeso zabo mbi, yarazi ibintu babayemwo, yarazi igihugu cabo aho kigeze, yarazi ingene imiryango isigaye iryagumbana, ingene umugore avanga umugabo, ingene umugabo avanga umugore, ingene abana batemagura abana canke bakababurira indero, ingene ugasanga ni ingene. Ariko tuje muri bino bihe vyacu kandi tubayemwo, umuntu wese ashingira intahe. Haleluya. Turabona yuko ibintu rimwe na rimwe umengo ntibimeze neza. Hari inyambaro, dufatiye ku nyambaro ubwa mbere nk'akarorero gatonya, turashobora kubona inyambaro z'abana batonya zahindutse ukuntu. Tugiye ku nyambaro z'imisore n'inkumi nazo zahindutse ukuntu, ndetse tugiye ku nyambaro z'abakuze nazo nyene zahindutse ukuntu. Gasanga umupapa si umupapa, umumama yambaye umengo ni wa wundi w'imyaka 12, n'ibindi. Aho ni ku nyambaro. Ku bintu bifatanye n'ubuzima bwa misi yose, ugasanga indero yoyo, kera uhuye n'umusaza warashobora kubona yuko atwaye udukwi, ariko nko ngaha mu gisagara ca Bujumbura nta dukwi. Dufate yuko na ruguru bitakibaho cane, ariko waramugiriye impuwe, ukamugirira akagongwe, ukumva yuko womufasha. Ariko ibihe aho bigeze, hariho na bamwe babasunura. Tugiye kubiraba cane cane, turashobora kubiraba mu bihe aho bigeze nko ngaha iwacu ku mirongo abantu baba bariko baratondera nka bisi, gasanga umuntu afise imbanyi barasunuye, gasanga umuntu afise ubumuga bunaka barasunuye, gasanga n'umutama bo bocishije impande bwa mbere, kuko umutima wo kwikunda wamaze kugwirirana cyane. Kaje usanga ibintu vyagiye birahinduka. N'ibindi nyene bitandukanye twotangira ko burorero ni bwinshi. Ndafise bwinshi, urafise bwinshi, ndetse tubushize hamwe twovuga tuti mbega ntitwohinduka. Haleluya. Rero nariko mvugira kuri uyu murongo wa kabiri, mvuga ikintu ca mbere twokuramo, ntidushushanywe n'ivyo iki gihe. Haleluya. Gasanga umuntu yaparikinze ahantu umuduga wiwe, kandi n'uwa Kristo nawe nyene, kandi yawuronse ku masengesho maremare, ariko kubw'igitoro ajanye n'ibihe yagihawe n'Imana, ariko abapakiye bose akababwira ati burya muteza kundi haya naya, utayafise sohoka. Umutima w'urukundo nta urimo, umutima w'ikigongo nta urimo, umutima w'Imana nta urimo. N'ibindi vyinshi tugenda duhura ngaha muri ubu buzima.
ntitukishushanye na vya kino gihe. Mu nzara ugasanga umuntu yaronse dukenya, ego mama, akabona umushitsi ugasanga ariteje utunyoni, ntibaruye barindiriye yuko yogenda. Ico kiyiko ciwe kimwe yotoye wari umugisha, kuko Aburahamu yarakiriye abamarayika atabizi, arabagira ikimasa, asanga yahaye abamarayika b'Imana, asanga n'intumwa z'Imana, asanga ubwiza bw'Imana bwinjiye mu nzu yiwe, kuko yaciye agabana. Rero uburorero dufise ni bwinshi cyane bugomba kuduhindura, ugasanga umuntu n'urukundo yaragisigaranye ruriko ruramuherana. Ndimwe na rimwe nk'abantu tugendagenda turaronka intahe zigomba gukura abantu mu bintu vyiza bibatwara mu bibi. Ndafise intahe nk'umuntu yantwaye nk'uno munsi n'abandi batandukanye amaya kalifti, nariko mvuga yuko bamwe bapakiza ariko hariho n'abatanga iyo lift, akakubwira ati burya ni Imana inkoreyemwo, mu bisanzwe sinari kuguha iyo lift kuko ndavye neza na neza baheruka kuntwara telefone. Rero muri make twariko tuvugira kuri ico, ntidushushanywe n'iviki gihe. Ica kabiri twovuga ni duhinduke gose. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Duhinduke gose, dufe kucaha, niryo jambo rikuru twariko naniko gutanga imibiri yacu nk'ikimazi. Kandi kantu ka gatatu kuri umurongo wa kabiri twovuga tugire imitima mishasha. Wa Kristo agira umutima mushasha kuko aba yapfuye kucaha, akagira umutima w'impuhwe, umutima w'Imana, umutima wuzuye gukora ineza, umutima ufatanye n'ivy'ijuru kandi bikagaragara mu buzima bwa misi yose. Burya ahambere baturabira neza na neza ni mu nzu yacu. Uri umupapa, umugore yarakuvuga, umwana akakuvuga, bakuvuze neza ikaba ari intahe nziza n'amahoro. Nawe wa mumama, nawe wa mwana nuko nyene, wa nkomi wa musorewe nawe nyene nuko nyene. Ikibano nico kitubwira ivyo kuri vyawe, ndetse n'ahantu wirigwa cane kwishure, wowe wa munyeshure, wowe munyakazi, aho wirigwa kazi kariko kose ushaka uburu n'umudandaza, hajya wirigwa amajambo urekura, ivyo ukora nivyo vyerekana yuko wahindutse gose kandi wagize umutima mushasha canke wagumanye wa undi nyene. Ubwa kane tumenye neza ivyo Imana igomba. Kumenya ivyo Imana igomba, ugomba kubisoma neza, urashobora kwitiza igitabo c'Abanyefeso gabane ca 5 umurongo wa 10. Ivyo Imana igomba nukugororoka. Kuyisengaho twavyumvise, tuyisenga mu mpwemu kuko nayo nyine ari impwemu. Ku bwa gatanu nivyo vyiza bitunganye gose. Hari vyiza babitunganye gose imbere y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Rero twariko tuvugira ku jambo yitwa ikigwa dutange imibiri yacu ku Mana. Twakoresheje umurongo mukuru wo mu gitabo Paulo yandikiye Abaroma ikigabane ca 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ariko twitijije iyindi mirongo itandukanye yo muri Bibiliya kugira idufashe gusobanura, ndetse twitijije n'uturerero duke duke two mu buzima bwa misi yose bundaba jewe bumaze gushikira canke maze kubona. Ariko navuze nti namwebwe murafise ubundi burorero butandukanye kandi bwinshi. Nifuza yuko rero rino jambo ryohindura abantu benshi. Nifuza yuko twese twotanga imibiri yacu ikabika imazi, kandi kimazi gikomeye ciza. Twavuze tuti gutanga imibiri yacu ni gufa kucaha, ni dupfe kucaha. Upfa kucaha bifatanye no gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, buri kanya yuronse umwanya. Bifatanye no gusenga kandi ugakovya ukabandanya. Sinokubwira yuko imisi yose umubiri ukwemerera.
burya umubiri uratugora ukakubwira uti bandanye usinzira canke kora ibindi canke ubwenge bukakwereka genda muri buronka amafaranga genda muri ibi ukora ukuna kuriya ujabuke ugire ibi na biriya ariko fata akanya ko gusenga fata akanya ko gusoma ijambo ry'Imana n'ikindi kintu gikuru wimenyereze kuza uba uri wenyine ahantu uvugana n'Imana bwa nyuma no uvuga ntukareke gukoranira hamwe n'abandi bera kuko nibo muhani ntahe zibagora nivyo bamaze kurengana urabigirako bakakwigirako ukaba intahe yabo. Reka rero dushima Imana mu kurangiza wera Mana ya Isirayeli, reka tugushimire ubugira kandi wadutijije akanya katari gato ko gusangira ijambo ryawe n'ububasha mu kurema wakoresha ijambo kandi byose bihera mu mpwemu. Mwami Mana nziza, korera abana b'abantu bose ijambo ryawe n'ububasha. Mwami Mana nziza, abakira ingwara bakire, ababohoka babohoke, abava mu vyaha bose data wera ubiyegereze wenyene kandi udufashe wenyene ushobora vyose kandi utanga vyose, utwiyegereze udufashe gutanga imibiri yacu icika ibimaze. Reka tubandanye dushimira televiziyo Heritage yatwakiriye kuri uno munsi. Imana ibandanye ihezagira kino gikorwa, ibandanye ihezagira abagikoreramwo n'abagifata mu mugongo. Muromugisha mwarahezagiwe.